Leta y'u Burundi yandikiye Amerika. Ni ikirego catanzwe n'umushikiranganji w'imigenderanire myiza n'amakungu, uyu nta wundi ni Edouard Bizimana. Binyuze muri ubu bushikiranganji rero, ibintu biraboneka ko bitaza koroha ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho leta y'u Burundi yatanguye kubona ko M23 canke abo bagwanyi batazava mu gisagara ca Uvira. Ni mu gihe M23 yashizeko amananiza canke yasavye ibintu biboneka ko bizogorana kugira ngo basohoke muri ico gisagara ca Uvira, kugira ngo barekure umuji wa Uvira. Biraboneka ko abo bagwanyi batazowuvamo, naho batangaje ko bagiye gusohoka muri ico gisagara. Ibi ni ibiki biriko biraba? Kandi turababwira abagwanyi ba Red Tabara nabo bakamejeje, baravuga ko amahoro iyo vyanse ibiganiro, amahoro azanwa na muzinga. Mu ntero zabo, mu ndirimbo zabo, bariko bararirimba ijya nino, bariko barahayagiza. Ivyo biraboneka ko ingwano zishobora kwaduka umwanya ku mwanya, mu gihe ubutegetsi bwa Gitega bwohava busamara ntibucungere umutekano wabwo. Abo bagwanyi ngo bariko barikusanyiriza, bashobora guturuka mu bumanuko bw'igihugu cacu c'u Burundi, mu ntara ya Burunga. Ubu niyo ifise ingorane z'umutekano cane, ariko nanone Uburundi burikeka ko abo bagwanyi bashobora kuva mu ntara ya Butanyerera, ni mu buraruko bw'igihugu, aho kandi abagabo bose bava muri iyo ntara ya Butanyerera, cane cane amakomine atandukanye nka Bugabira, Busoni, n'ahandi hagiye hakora ku rubibe, bahana urubibe n'igihugu kibanyi c'u Rwanda. Muri kino gihe ata mugabo ariko ararara mu nzu, ata mugabo akirara mu nzu nk'uko amakuru twatohoje ariko arabidushikiriza. Arerekana ko abagabo bariko bidogera ibiriko biragenda bibashikira, cane cane abigisha nibo babaye aba mbere mu kwidogera ibiriko biraba, ibiriko birabashikira ngaho muri ico gice canke muri ivyo bice vyo mu buraruko nyine, aho biboneka ko bariko bararazwa amarondo. Haraciye indwi zibiri hatangujwe amarondo y'abanyagihugu mu turere tw'u Burundi turi ku rubibe rw'u Rwanda. Abanyagihugu basabwa kurarira ngo ntihagire umwansi abatera. Muri komine Bugabira yahahora abigisha bavuga ko ayo marondo barara ko atuma badakora akazi neza bajejwe. Umwarimu wo muri komine Bugabira yahahora yatwandikiye agira ati: "Nduguruye Twamugina, mwaramutse. Jewe mvuka mu ntara yahora ari Kirundo, komine Bugabira, ubu yahindutse zone Bugabira. Nsanzwe ndi umwarimu. Rero twebwe turahanzwe n'ikibazo kijanye no kurara irondo. Ni ukuvuga ubu waba umwarimu, waba umutama ugeze za bukuru, waba ntaho nikora ufungura uvuye guca ingero, ni ukuvuga mwese mutegerezwa gukora irondo. Uvyanse naho bakaguca amande y'ibihumbi 20 vy'amafaranga y'u Burundi." Ubu rero bahinduye, umuntu adashoboye kurara irondo buri kwezi azotanga ibihumbi 10 vy'amarundi.
nanje nkibaza ikibazo, ayo mafaranga tuzoyakura hehe ko mbona tunarumbije izuba rimaze ukwezi kose? Ubu koko turerekeza hehe? Igisirikare kirakwije, igisirikare kirikwije, igipolisi kirahari, hamwe n'imbonerakure zirahari, kuko ngo nazo zijejwe umutekano. None koko ubu ntiboduha amahoro, umuntu akagwana n'irasiyo y'abana bakareka kutuburabuza? Erega ntitwozinduka guca ingero waraye iryo rondo, bobona uhenutse. None izo nzego zose zijejwe umutekano zananiwe. Ubu koko turerekeza he? N'ingorane. Nimba zananiwe, twebwe abenegihugu tuje gukemura ivyananiye ata n'inkoni dufise, ivyabananiye ata n'inkoni dufise, dutabarize muvukanyi. Nukuri dutabarize kubajejwe igisirikare n'igipolisi, twebwe abenegihugu batureke, kuko n'urutwishe si ruto, kuko izuba ryoryo ntiridusiga. Aya marondo nayo aje kududendura. Ni ukuvuga umwarimu bamuraje irondo agiye kwigisha ntazotanga ivyigwa neza kubera itiro, azoguma yisinzirirako. None ga Mana, ubu twebwe abenegihugu tugiye gukemura ibintu vyananiye abaturengeye. Nukuri baduhe amahoro, kuko twari duhanzwe n'inzara, none hiyongereyeko izamu. Turipfuza ko n'umushikiranganji w'indero François Havyarimana amenya kino kibazo c'abarimu muri Bugabira, ko nawe yabaye umwigisha, yorara irondo bukeye akigisha neza. Ndugaye Twamugina. Urubuga ijisho ry'umunyagihugu rutanga ubutumwa bw'abanyagihugu uko babutanze nyene. Ufise iciyumviro kidasa n'ikivuzwe nawe nyene turamwakira akabeshuza. Ivyo nivyo kuri urwo rubuga baciye batanga aho twakuye inkuru yacu. Urubuga ni akaryo gutambutsa no gushikiriza ivyiyumviro vyanyu, naho natwe ngaha kuri imbonesha kure yacu wotanga iciyumviro uciye muri commentaire nyine ukayigira, hama tugaca dusoma ivyiyumviro muba mwagiye mutanga. Harimwo abatwandikiye ku nkuru zitandukanye zagiye ziravugwa, aho rero ibintu biboneka ko bitaza koroha. Indi nkuru tugira tubashikirize n'ubuzima bwa Lieutenant Colonel Patrice Manirakiza bwoba butitaweho bikwiye. Lieutenant Colonel Patrice Manirakiza ni umukomanda wa batayo Tafoke ya 18 yahora kugwana muri RDC. Mu gatondo ka kare umunsi w'ejo waheze hari kwigenekerezo rya
hari mu gatondo ka kare ko kw'igenekerezo rya gatandatu ukwezi kwa cumi na kabiri umwaka n'ibihumbi 2025 iyi ntwazangabo yararashwe mu buryo bwatangaje benshi mu ntambara zazindukiye mu bice vya Ruvungi hagati ya 23 n'ingabo z'u Burundi. Abo bari kumwe bavuga ko yatewe igisase hakoreshejwe drone kiramuhusha abonye kimuhushije acasaba uwujejwe kumugendanira atiwe ko yo kwinjira aho komanda yarara ngo atekere vyose bace bava kuri ico kirindiro. Magingo wa musoda yinjiye gutekera ibintu igisase ca kabiri cari gishitse kirakomeretsa bikomeye Liyetona Colonel Patrice Manirakiza nyene. Amakuru dufise yemeza ko ako kanya komanda yakomeretse wenyene. Harakozwe ibishoboka vyose Liyetona Colonel Manirakiza agarukanwa mu Burundi maze ajanwa mu bitaro vyigenga Tanganyika Care Hospital. Mu bitaro baramubaze baramukuramwo ibisigarira vy'igisase vyamwinjiyemwo. Abaganga basanze iyi ntwazangabo yababaye cane, yarashoboye kuva mw'ibagiro aragarura ubwenge mbere akaganiriza abantu, ariko iryo joro nyene ibintu vyarabaye nabi ahava arata ubwenge baca bamujana muri service ya reanimation. Kugeza ubu abegereye ivyo bitaro vya Tanganyika Care Hospital baravuga ko ibintu vyabandanyije kunyuka. Umagara rero y'uyu musoda Liyetona Colonel aravuga ko atifashe neza. Bino bitaro vyigenga biramaze kwakira abasirikare benshi bakomerekeye mu ntambara ya RDC. Hariho n'abamaze iminsi bahapfira inyuma y'iminsi bari muri reanimation nk'uko uyu nawe ayirimwo. Abo ni nka Sergeant Mukezimana Alexandre avuka muri komine Mpinga Kayove mu ntara ya Rutana yahahora. Yitavye Imana w'icenda ukwezi kwa 12 umwaka n'ibihumbi 2025. Bena Ajida Habimana Jean Damascene batazira Ruzungu avuka muri komine Muyinga yahahora. Yitavye Imana kw'igenekerezo rya 12 ukwezi n'ukwi12 ibihumbi 2025. Turahojeje imiryango yabuze ababo, turipfurije gukira abakigwaye, tukanasaba ko abasoda bakomerekeye ku rugamba boza baritabwaho rwose. Ntaco batahaye igihugu, naco ntaco gikwiye kubima mu gihe ari ikibababaza, ikibakiza nyine ku magara yabo nk'uko amakuru ariko arabivuga, bivanye n'uko uyu musirikare Liyetona Colonel Manirakiza ariko arakurikiranwa amagara yiwe neza, nk'uko hari abari bahanuye ko iyi ntwazangabo yonyarukanwa hanze y'igihugu, na cane cane ko mu Buhindi ariho vyashoboka ko ashobora gukurikiranwa amagara yiwe neza bivanye n'ikibazo afise. Abo bahanuye abategetsi b'igihugu bakaba baranse kugira ico bamufashako nk'uko amakuru ariko arabivuga.
bamwe bati akagombye kungururizwa mu bitaro vya gisirikare hôpital militaire canke ku bitaro vya CMCK, niko uwujejwe ubuvuzi mu gisirikare DSS yaciye atangaza. Ariko abajejwe gukurikirana ivyo vyose no gukora no gufata mwene nk'izo ngingo ntaco bariko barabikorako, mu gihe uyu musirikari biboneka ko amagara yiwe atifashe neza. Ni ingorane zikomeye cane. Turabandanya kubatohoreza amakuru aba ariko aravugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, kugira ngo amakuru mwene nkayaza gushikira wafyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa ufyonde sabone, hamuraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri. Amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Mwe mwahejeje gufyonda subscribe kandi tukaba tubakengurukira cane, muri abo kubahwa. Amakuru yacu nakagaruka, nagahwane, ndabikebanuye, naho ubutaha.